bumanuko mu buraruko mu burengero hagati na hagati zironza Ewe dawe na mawe barapfuye nabije kugira ngo munkure kw'imivumo ntizonkurikirane Mana y'Uburundi kirakombereza ngo wicare niwegera Imana y'Uburundi muze mwese musaba Imana y'Uburundi Imana itanga Imana y'Uburundi igiye kudukingira ibyago byinshi Isaac TV mu bumanuko mu buraruko mu burengero hagati na hagati Ibururi, Bujumbura rirare, Bubanza, Cibitoke, Girundo, Ngozi, Rutana, Mwaro, Gitega, Makamba na Rumonge, Ruyigi, Cankuzo na Muramvya, Kiranga c'umwe kuri Tanganyika, kuri Ruvubu, Zironza. Ewe dawe na mawe barapfuye nabije kugira ngo munkure kw'imivumo ntizonkurikirane Mana y'Uburundi kirakombereza ngo wicare Isaac TV televiziyo nziza televiziyo iriko irakora ibintu vyiza cane yakira abamama abasore abapapa abana bariko barateza imbere igihugu niwegera Imana y'Uburundi muze mwese musaba Imana y'Uburundi Imana itanga coronavirus yaraje ariko naco yatugize kubera Imana y'Uburundi Imana y'Uburundi igiye kudukingira ibyago byinshi kubera idukunda amazi meza ari mu Burundi gusa no muri Israel avukiye umukiza Kiranga c'umwe nari gusaba kugira ngo nze nimbure cane ngayo Imana y'Uburundi kirakombereza kana nje gusaba kugira ngo muri Isaac TV nibaze banyirukane Mana y'Uburundi kirakombereza n'abandi bose baze Nagusabye kuramba icara byagira Imana y'Uburundi Imana ya ntare kanyarushamba Imana y'abezi Imana y'abantare rugamba baguye Uburundi igomba ibumbirize hama murataye bahaye ibisubizo by'ibyifuzo byanyu byose Yes, bakunzi ba Isaac TV umeze gutuma the fresh je nameze neza cyane gose ni MC Iva kuri micro za Isaac TV ni kiganiro ciza cyane ikiganiro kiryoshe cyane ni gihe kirekire tutagikora ariko twako tubategurira ibihe byiza twako tubategurira the new creation kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza nkuko musanzwe bimenyereye ni kiganiro mu rugo ikiganiro ciza cyane ikiganiro c'imico nakaranga ikiganiro kitwibutsa basokuru bacu kuntu babayeho ni kiganiro kitwibutsa aho hambere hahise abarundi bakera bari babayeho gute aho hambere hahise byari byifashe gute nico gituma rero muri Isaac TV tudahengesha no guma dukora ibintu byiza kugira ngo ibintu bishobore kumera neza reka rero kugira ngo nshobore kuramutsa abo twashoboye gukora kino kiganiro kugira ngo babaramutse ni Brenda Kajori mumuzi mu bintu byinshi cyane gose umuzi mu mafilme ni umwe mu bavuga yuko ashwa numwigema ashwa mu bivugwa yuko yagendanye numwigeme numutip Harmonize numuririmbyi from Tanzania reka tumuyikaze tumubwira ati Brenda karibu cyane mu bwami bwa Isaac TV murakoze cyane Ivo urashaka kuduza kaje ego murakoze cyane kutwakira made fresh yanda meze neza ni Bayiziro comedie mwese muramuzi umutip asubiramo ibikoko byose numutip
azi gusubiramo ibikoko byo. Reka tuguye ikazi kiranga. Ya nanje ndabaramukije Shaboy Desmond Angasimizigo Mbrambo Gasora Sora na Mchecha Galva the best for the best in our country. Ebana nahishikiye kabisa. Yes, turi kumwe kandi undi mutumire kandi Alexo Samuel umutipe mu bintu byinshi. Numwe mu bari ko rafasha ugwaruka kugira ngo rushobore kwisununura buke anoganda nababwira yuko numwe no mubashoboye conforma kugira ngo ngere aho ngezerekana tukwakire mu bwambi bwa Isaac TV. Murakoze cyane ndabaramukije. Umeze fresh cyane gose. Ya, n'umusire mushobora kwiyumvira ati MC Iva mutima wa Burundi yatuzaniye iki? Ni kiganiro mu rugo ni gihe kirekire mutakiro muhora mwiyumvira ati kubera iki uno musire twabashwayemo rero tugiye kuyaga. Icyambere na mbere mwabonye kiranga cy'umwero hari abaciye batangura kwiyumvira ngo Isaac TV basikara abarozi turabarozi ni kiranga. Yes bayizi urashaka utubwira mbega kiranga kera yarajeje ya kiranga beshi bibazi ko kiranga yari umwe mu Burundi novuga ko uburundi butaragurwa na ntare rushatsi bwari Burundi butaragurwa na ntare rugamba bwari Burundi buto cyane nyuma ntare rugamba araza arabandaniriza aho ntare ariwe kanyarushamba ndetse ariwe yagerageje novuga ngo gukreya ubwami bw'abatare hama nta rugamba aragura Burundi sawa Uburundi bwagiye bugira imana birabonekera cyane ku mazina yagiye arahaba ugasanga umuntu yitwa Habyarimana ugasanga umuntu yitwa Imana niyo byose ari amazina ya kera biraboneka neza yuko kera abarundi bari bazi yuko hari kintu coba carakreye ibindi canke hari kindi kintu coba cararemye ibindi ari imana ariko kubera abarundi ba kera baba batazi gusenga novuga bagiye kuvyigishwa n'abazungu basenga uko wabo nyene baraja ku muntu yitwa kiranga baravuga nk'iyo za Mwaro baravuga nk'iyo za Mugamba baravuga nk'iyo onye za Muramvya ndetse na za Kirundo yuko haba hariyo kiranga kiranga rero yabari umuntu ajejwe gushikana ivyo vyiyumviro canke ayo masabo oya ntiyari imana nakubwiye kuva kiranga ntabwo yigeze aba imana ahubwo kiranga yari nk'umuherezi ashikana ivyo vyiyumviro n'amasabo yabo bene gihugu b'abarundi akabishikana ku mana akabasabira ya bereka tuje nga ku ruhande gatonya Alexo Samuel urashaka kutubwira kwereka abakera bakunda igicaniro cyane igicaniro cyo gifise akamara kahe insiguri yahe Bon makuru cyane uregera micro ino sawa twibaza yuko igituma nubabwira yuko igituma abakera bakunda igicaniro cyane murabona igisagara nticari bwabe ngo bimere nkuko unye mwira misi hari abana batazi umuriro no kubona babibonye muri Isaac TV ahubwo nihubaho cyane kuvuga yuko benshi baganira haziko niho bacira umugani ku rubumbiro yego baracana umuriro nkuko unye bakicara bakaganira bakashaka kubabwira ati mwabana muze mwitwara ugucyanga cyanye muzo kwitwara nabi imbarimo kuvuga bakamutera inda bazamuta mu gisuma nyenze umuhungu bakamubwira ati wowe tegeza gutwara umwuga waso umukobwa nawe bakamubwira ati nawe tozo umuzezi wanzu nuko byagenda blender tuvuge gatonya kubigeme abigeme benshi ubu bariko bashikirwa n'ibintu biteye ubwoba ugasanga bariko bategwa amada ndavuga imbanyi bakiri mu ngo z'abanyina na base ahanini nko kuri wewe kumwigeme ku ruhande rw'abigeme ubona ico kintu kwitwa yuko ari endafoye no urubumbiro ntaco tugira kuri wewe nk'umwigeme ni giki cyo bagituma abigeme bubu batwara inda zishusha jewe ikintu novuga uravugira kuri micro ngaho ari ukuntu nyene tubikonesera ibintu nyene bikagenda neza bikamera nkuko Isaac TV we are on time bon ikintu novuga abigeme ba kera baricarana cyane n'abavyeyi babo nkuko nyene twicaye baricarana ku gicaniro hama abavyeyi babo bakabaha impanuro mwana uze witwara ukunuko ariko ubu onya nta biganiro bihari cyane hagati y'abigeme n'abavyeyi babo ubu isi baramaze gutwagwa n'ivyisi usanga bari ku WhatsApp usanga bibereye ku ordinateur ku mafilme bari nyene mu bintu byabo ubu rero ibyo twavuze reka rero tugende mu bisokozo rero ni bisokozo bibiri sivyo none bisokozo bibiri Brenda sokwe soma nuko nyene soma apana nsoma yikwegeye kusanga yagukunze ni soma oya sokwe niruze mutwombona
utubuka kumenya nawe mubazi bahize sokwe niruzi sokwe Niruzi. ndakibona sindagifata ndira ndabizi rindira ndakibona sindagifata igitutu Sokwe niruzi sokwe niruzi wongorera womvura umuhwi none umuhugoroye n'ucuvuni umuwi sokwe sokwe ndavye hejuru ndanungwa ico no muhisha yacho we tarara tata basi jinda babazi ikintu kimwe ninde yonyibutsa aba ngoma mvuga abantu muce munyibutsa igitabo baba barimwe hariho bamire banuma basa bose bansaba na digiri bansaba yarimo na digiri bamire rindira bari mu gitabo ca bamire kanumba banuma yari mu gitabo cyo mu wa mbere haro n'uwundi bita bamire yari mu be na digiri mu wa mbere Bamire umve kiriya ngo mena digiri digiri niyo yari kwe nanje ndakubaze umuntu ucungira igitabo yari arimo gisa n'umwabu mu wa kabiri ujya mujama winza mu wa kabiri uwo mujama oya si mu wa gatatu gisa n'umwavu ni mu wa kabiri ari mu wa gatatu mu wa gatatu ari mu wa gatatu yarafise inzara nk'izi za journaliste y'ukuri bakunzi ba Isaac je bariko barambecere gisa n'umwavu ni yaca inzara mugabo aha muri Bujumbura hari abantu bafite inzara ziranka zijya za gisa n'umwavu izi ni yoga ninde yombwira umuntu bitwa nkazamyampi baje nkazamyampi twaramwitse twamwize mu kigo mu wakangahe baje ndamwibuka ameze ko nkaza mu wakane yo ninde yakubesha mu wakane attention quatrième année primaire nkazamyampi ava mu ntari yiye inde bakunzi ba Isaac TV journaliste yarayigome oya none nkazamyampi hotari igoma vahe yagime busho nkazamyampi ava mu ntari yiye nkazamyampi kumutaku mu nkazamyampi ava shira amaso gusiyaga n'abashiri kuri WhatsApp nkazamyampi ava none we yavahe mu Kirundo nkazamyampi yaro mu Kirundo Francine niyo saba nawe mu Ruyigi cyane mu patriote hari undi muntu baca hari undi muntu mbe wa wundi bamwita gute kabasha inde abantu bakera bo mu ntuze hariyo za Vitaro hariya muri Vitaro ero prefer mujanye muri football ho kwa Vitaro ero prefer twagize mu wakane igisomwa cyari cyateguwe nande harimo n'abakinyi muri kiriya gisomwa ninde harimo Piero hariho bitwa Piero yikinira mu Rwanda gawe uyu mutipe nambaye baze uwo mutipe ari mu kinjana ca 23 hariho bita Marike Jabire kiriya cyari gisomwa cyateguwe na Radio Ndera Gakura yo erega kiriya gihe muri Vitaro ntabwo hakina abarundi gusa ntabwo yakinamwe abarundi gusa Maradona yarwahe Maradona ba Maradona shatwivugira iby'iwacu mu Burundi rero tuntu muri primaire wazawumva ngo tampaye ko ngo ndabivuga ngo ndabirenge ngo ubusigo buhuma ngo ntibuba bunini hari akantu rero mutazi ndabatera imbere ana kera abana bariko barasabana wazawumva ima yamwimye agacagira uko gutamaye ko nguzovyara umwana ameze uko burya bufite bwaraderanje sana gusa rero abigisha muri primaire nuko arabigisha bakazi hari gisomwa kiri mu icongereza cyo mu wa gatanu aho bavuga ngo mouth of their ro chansanga na mouth umunwa basi mouth of their chansanga navuze ngo mouth of their yamvumye dumu y'amate n'amakofa yo guvuze mouth of the
yewe ndayibuka ca gisomwa ngo baraye batugemuriye ico gisomwa nakiri ico mu wakane abantu uwo musi usanga bari bantu uwo musi usanga bari bantumye igitsibo uwo musi usanga bari bantumye igitsibo nanje sinari nzi gutsiba nshi kuyishinga naca nsaduka intoki ngo kado reka ndababwira ikindi kintu bavuga hari igisomwa bavuga ngo buca nduga abujumbura ndinda rero cindababaza ikibazo bavuga buca nduga abujumbura none ugiye uyu baba ariko baramwandikira twa dukete twaterangwe ngo ndagukunda wewe bariko barakwandikira ndenda babaza ikibazo ugiye bujumbura uraduga cyangwa uramanuka ugiye bujumbura je menyereye unya bavuze ati ngo ndamanutse bujumbura bazuyava imwaro kuduga wewe mu kujimwa kuhanga mani wemere na wewe oya vraiment okay mbira rero oya baza ngo bucanduga kandi ubunya oya basi ugiye bujumbura uvuga manutsi sawa umviriza kuri no musiko twaje kugicanye mubo bararyamye bya bindi ni bya bindi urabyumva twebwe twaje kugicaniro turiko dusubira à l'enfance hariho dufate nk'abantu baba baragiye hanze baza kwibuka ibyo bize mu Burundi tubakumbuza Uburundi tubakumbuza igihugu siko none hari ibindi bintu iva abantu bafatira kwanza umuriro wazina hari ibindi bintu iva naho ritereye inyegezi hari ibindi bintu ndenda batera inkuru abantu bakunda kwihenda hariho ibintu bakunda kubaza ibintu by'ubwoko bavuze ubwoko hari abantu baca bumva ngo abahutu ngo abatutsi ngo hariho rero ubwoko bw'ibyo uzumva abahanza abaganwa bagira rero ndababazi bagiye bose barafise ukuntu baba bameze abahima baba bameze umuntu ahima abahima n'abantu bafashanya hagati yabo kandi n'umuryango wagutse abahima bakunda no gushaka babangabanganywe n'ababanda ahugiye kumvuru ababanda mutipe barafashe ikiganiro kiraryoshe ariko nkuko twari dufise kiranga reka nabigisha kandi mvuga toya kakiranga kugira n'abari hanze y'igihugu badukurikirana bavuye mu Burundi bavyibuke n'abari mu Burundi n'abana bahariho batabizi mwebwe rero muraza kwishura ati hari vumero gusa aho hambere hahise hari vumero umuvyeyi yaragenda hari vumero akagenda kwa kiranga hari vumero mukiranga kirumwero ndagusavye kuramba hari vumero mukiranga kavumera hari vumero kurangura kurose hari vumero oya reka tugire igugu hari ikintu abantu bubu bitiranye umuhimbiri yakora ikibwami umuhimbiri ndakizire kandi kirabwira hano umuhimbiri ikintu yakora ubwami umuhimbiri rujya anya yagenda munsi y'igitanda akaguma avuza akaguma yaravugana akaguma ndimbe avuga ngo gira iki mwami w'Uburundi kadudiga bakame muranibuka bakame ngo mwami w'Uburundi ngo nankana ngo inka ngo tuyigabure bakame umviriza bakame hari ukuntu bakame hari ukuntu yigeze kwikorera ingwe urabyumva iyo ngwe ikagira akajya inzara mungata urabyumva musi rero gacaye hasi kaceka imwe yes bakunzi ba hari ibintu bya samandari byari na runyonga ndababaza ikibazo samandari nari na runyonga babaye samandari ntawabayeho barabayeho bose samandari yarabaye utigute none honye batubwira yuko imanza guca imanza byahereye kuri samandari n'umwami none igihe samandari yabikisha yateka inyabutongo shaka mubeshe agaca beshera umwami okay wewe ndumva ko wemera kwabaho nimba baho naye na runyonga
bava Inaruzi. ingozi bwana ingozi ugasaka kaina runyonga genda mudoze ndahabajani ndahazi cyane none abakunzi ba Isaac TV bakumbiriza abantu bakeneye kubona kugasaka kaina umbiriza rero bakunzi ba Isaac TV genda yibemereye umunsi urizina umunsi ntazi nzoja uravuze ko hazi ndahazi kugasaka kaina runyonga ingozi neza hariho ni foto ya Samandari na runyonga nzoyibereka irahari inarunyonga yarahetse umwana mu mugongo afise n'isuka ndafise iyi foto ni foto zanjye nawe nasama tari narunyonga mpana ngo kimaze umwanya muremure reka tura ntibande bakoze akimjunya yarushaka tudungo duhagarika akimjunya ntabata niyo tumuriro Dindira gatunyo basirabere. Yesu bakunzi ba Isaac TV ni MC Iva kuri mikro za Isaac TV ni Brenda Kajori ni Baidini Aleto Samuel Kajori Baiziro Comedy turi kumwe mu kiganiro mu rugo ni kiganiro ciza cyane kitwibutsa aho hambere hahise bituma tujya sinzi no kuno bivuga ikiganiro giheze bacho ndashaka yuko shinga yahora mwita wewe ufisi inkuru ushaka yuko kino kiganiro mu rugo twoza turakorera ko itwandikire muri commentaire kugira ngo cyane abantu bakubiswe ishuri umunsi wa mbere utangura gukubita inkoni zo ku ishuri wari ukoze iki umunsi wa mbere batangura kugutuma umuvyeyi wari ukoze iki hama bamwe bigisha bagiye kota kazuba mu biti biba n'intori z'abandi mu mwonga bongera biba n'amazi respect unyibukije ndatahije abana bize kuri EPG penya kabiga aho twari dushira ubupupu canke ugwaga ku meza tubaba abigisha aho Jenize barasuye kuzana bakozi ba Isaac jewe ikiganiro kiraheze ndabakunda cyane yenda uconde kuri Sabonnez arafite no kuri Sabonnez ciao ciao twagikoze saa 9 y'ijoro Isaac TV.